umwami Yesu yaratugabishije muri Matayo 26 ku murongo wa 41 aravuga ngo nimube maso musenge nimuje mu mosha mabi umutima urakunze ariko umubiri ufise intege nke nimube maso musenga aho yari karabagabisha mutabaye maso nukuri muza gusanga mwatewe mu vyiyumviro mwatewe bice byanka ko musenga ariko nimube maso mugabe nimwemera amajwi abatwara asange ntibigikunda ko musenga yarandikiye intumwa Pawulo abitesalonika mu cete ciwe ca mbere yabandikiye igice ca 5 umurongo wa 6 gushika ku 8 arababwira ngo arabahanura yuko bakwiye kwama bagavye nuko rero umurongo wa 6 nuko rero nidusinzire nka babandi ariko twame tugavye twirinde ibiboreza uko abasinzira basinzira mwijoro n'ababoregwa baboregwa mwijoro ariko tweho ko turaba umurango twirinde ibiboreza twambaye icuma gikingira igikiriza c'ukwizera n'urukundo kandi twambaye n'inkofero yo kwizigira gakiza twame tugavye kugira ibitero nibidutere na Petero nyawe nyene yaraduhanuye icete ciwe ca mbere igice ca mbere umurongo wa 13 aravuga ngo nuko rero mukenyere mu mitima yanyu mwirinde ibiboreza mwizigire gose ubuntu muzozanirwa mu guhishurwa kwa Yesu Kristo. Igice ca 4 umurongo w'7 naho haravuga ngo ariko umuhero wa vyose uri hafi nuko nimuhugumbe mwirinde kugira ngo mubone uko mushishikara gusenga ibitero ntibitubuze gusenga. Haleluya. Mu gice ca 5 umurongo w'8 naho nyene yavuze ngo mwirinde ibiboreza mwame mugavye umurezi wanyu ari we Satani wa mugwanizi agenda nk'intambwe yivuga arondera uwarosta. Umurongo ukurikira niho yaciye avuga ngo mumugwanye mufise ukwizera gushikamye. Pawulo yaratugabishije niturekere Satani kibanza ngo atsimbatare muri twebwe. Mu Banyefeso 4 umurongo wa 27 havuga ngo kandi nimuhe wa mugwanizi icicaro. Nitwemereye guha Satani icicaro. Nico gituma dutegerezwa kuba maso. Utabaye maso usanga yaje agatsimbatara muri wewe. Haleluya. Rero niwemerere ko Satani atsimbatara muri wewe. Na Salomo yaraduhanuye mu Migani igice ca 4 umurongo wa 26 n'uwa 27 aravuga ngo usene inzira y'ibirenge vyawe kandi ingendo zawe zose zitungane ntugatambambira iburyo canke ibumoso ukuri kirenge cawe mu kibi. Aha n'ugutugabisha kugira ngo wa mubi ntidusange yadutwaye. Tube maso nitureke Satani ngo atsimbatare mu bugingo bwacu ace atsimbataza ivyiyumviro vyiwe bibi usanga vyavyaye ivyaha hanyuma dusange twabaye abaja bicaha. Ivyo bintu biragahera. Umuja w'icaha ni wa wundi agikora uyu munsi ejo ugasanga yagisubiyemwo icaha kikamwizingirirako ugasanga yagisubiyemwo kandi yagisubiyemwo.